burungu.com canke nawe ugaca kuri Radio Garden canke online radio box, aho hose urasangaho Irebe FM. Ni insamirizi kandi ifise umugambi wo gushobora kwaguka, tukumvikana mu gihugu cose. Ivyo biri mu migambi ya vuba, pani imigambi twovuga ngo ni imigambi yo izoteba yakure cyane. Rero murashobora kwibaza muti mbega Irebe gisigura iki? Irebe ni iki? Irebe ni ikibanza umwami yakiriramwe abantu mu gihe ari abantu bafise imanza novuga ntizagoranye kandi akazibacira ata vyangondagonde. Ni ikibanza gisanzwe kiri mu Gishora mu ntara ya Gitega. Muri Irebe FM umurongo dukorerako mu Gifaransa bavuga ngo ligne éditoriale ni la promotion de la culture burundaise dans toutes les facettes. Ngerageje kubisobanura mu rurimi rw'ikirundi ni nko gushigikira imico kama y'u Burundi. Ni muri yo ntumbero rero twaravye muri bamwe mu Barundi mu gwarukana cyane ruhari, ni benshi basanzwe bakora ibikorwa bitandukanye kugira ngo bashobore kwamamaza igihugu cacu, gishobore kumenyekana mu makungu, igihugu cacu gishobore kugira izina mu makungu hagiye hatandukanye, ndetse bari no mu bafasha kugira ngo igihugu c'u Burundi ivyiza biri muri ico bishobore kumenyekana. Ni muri yo ntumbero rero Radio Irebe FM yiyumviriye ku muce wa novuga nti w'abantu bamwe bafasha kugira ngo Uburundi bumenyekane, ivyiza by'u Burundi bimenyekane. Tuyumvira kuca tutegura rero iyi award, Irebe Best Influencer Award, ari nayo kumbure novuga nti yaturamukije hano kuri uno munsi. Ibijanye rero ni Irebe Best Influencer Award, reka hariho imigwi y'abantu basanzwe bakorera muri ivyo bisata babimenyere babizobereye, twarondeye kugira ngo bashobore kudufasha mu nteguro. Muri bo rero ni Greta Aringaha araza kuca ankorera mu ngata abasigurire na cane ibijanye n'iki gikorwa catuzindukanye kuri uno munsi. Murakoze.